murumva ijwi ry'Amerika. Teza amatwi radiyo ijwi ry'Amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC. Murahabwa ikaze nanjye Tim Harris Ishimwe. Amakuru kuyavugwa hirya no hino ku isi dukomereze kuyavugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko mumaze kumenyera buri cyumweru. Kuro yo hirya no hino ku isi tuyahere mu Butaliyani, aho ejo kuwa gatandatu abaminisitiri b'ingabo bo mu bihugu bigize G7 bagize ibiganiro mu gihe ibintu birushaho gukomera mu burasirazuba bwo hagati no kwiyongera kw'igitutu ku ntambara Ukraine ihanganyemo n'Uburusiya. Ubutaliyani buyoboye itsinda ry'ibihugu 7 bwateguye inama ya mbere y'abaminisitiri b'iryo shyirahamwe yihariye ku bijyanye n'ingabo yabereye i Naples, umujyi uri mu majyepfo y'iki gihugu, ari naho hari icyicaro cya OTAN. Mbere yuko Minisitiri w'Ingabo w'Ubutaliyani Guido Crosetto yakira bagenzi be bo muri G7, irebanje kwakira Minisitiri w'Ingabo w'Ubuyapani Generali Nakatani. Ibihugu by'Ubutaliyani n'Ubuyapani byasinyanye amasezerano ashingiye ku guhanahana ibikoresho n'inkunga mu bijyanye n'ibya gisirikare. Aba baminisitiri b'ingabo zihuriye muri G7 bahuye mu gihe hakomeje kugaragara igitutu ku ntambara ihanganishije Ukraine n'Uburusiya, cyane cyane ubu batangiye kwinjira mu bihe by'ubukonje. Crosetto yabwiye bagenzi be ko yizera ko kuba bahuriye i Naples bitanga ubutumwa bukomeye ku bagerageza kubangamira gahunda yabo ya demokrasi. Muri iyi nama yabaye umunsi umwe, Crosetto yavuze ko hagomba kuboneka umwanya uzahabwa ibiganiro ku ntambara ikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwo hagati. Uretse intambara ibera muri Ukraine no mu burasirazuba bwo hagati, ikindi cyari ku murongo w'ibyigwa muri iyi nama ni iterambere n'umutekano muri Afurika, Aziya na Pasifika. Iyi nama yabaye nyuma y'iminsi 2 Israel itangaje ko yishe umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar wateguye ibitero byo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 umwaka ushize, ibyahungabanije Israeli bigatuma yihorera ku mutwe wa Hamasi. Ejo kuwa gatandatu i Dakar mu murwa mukuru wa Senegal habaye imyigaragambyo yamagana ibikorwa bya Israeli muri Gaza na Libani. Abigaragambyaga basabaga ko intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ihagarara. Abenshi mu bagaragaye bigaragambya ni abanyalibani batuye i Dakar muri Senegal. Bazunguzaga amabendera banafite ibyapa byanditseho amagambo asaba amahoro. Abigaragambyaga bagaragaje impungenge batewe nuko imirwano ikomeje kwiyongera muri Libani na Yemen. Abitabiriye iyi myigaragambyo bagaragaje umubano umaze igihe hagati ya Senegal na Libani, bashimangira ko bafite umurage bakuye iwabo muri Libani, bakanishimira ko ubu bafite ubwenegihugu bwa Senegal. Bagaragaje kandi ubumwe bafitanye n'abanyapalestina bagizweho ingaruka n'ibyo bise urugomo bakorerwa. Bimwe mu byapa abigaragambyaga bari bafite byerekanaga uko Gaza iri gusenywa. Basabye ko hagira ingamba zifatwa ku rwego mpuzamahanga zirimo guhagarika intambara, ndetse banenga ko Israeli idafatwa kimwe n'ibindi bihugu ku ruhando mpuzamahanga. Umwe mu bigaragambyaga witwa Ryan Matuk yavuze ko agifite abo mu muryango we baba muri Libani, yumvikanisha ko ari ibintu bigoye cyane ariko hazakora ubushake bw'Imana, maze avuga ko bazarwana kugeza bibohoye Israeli ikora ibishoboka byose ngo irimbure abisilamu. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri eshatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X. Muradusanga kuri VOA radiyo yacu. Amakuru avugwa mu karere reka tuyahere mu gihugu cy'Ubufaransa, aho ejo kuwa gatandatu bamwe mu banyarwanda batuye i Paris mu Bufaransa biriwe mu rugendo bise inzira ndende. Ni urugendo bavuga ko bakoze bagamije kurengera ubuzima kandi rubafasha kwibuka inzira benshi banyuzemo bahunga u Rwanda kuva mu myaka y'1990. Chantal Godiyo ni umwe mu bantu bitabiriye uru rugendo utuye mu Bufaransa. Twavuganye ambwiraho igitekerezo cyo gukora uru rugendo cyavuye. Uno munsi twateguye duhora dutekereza n'ubwa kabiri tuwukoze, hashize mu myaka 2 ishize twari twawukoze uwo munsi kugira ngo twishyire hamwe twibuke ibyabaye ku banyarwanda kuva mu mwaka w'1990 intambara itangiye baturuka ibyumba bagenda bamara imyaka 3 muri Kigali mu nkambi, bakongera intambara yo jenoside yakorewe abatutsi 1994 yakurikiwe n'ihanurwa ry'indege y'abategetsi b'ibihugu babiri
ubwo noneho abanyarwanda bakongera bagahunga FPR imaze gufata igihugu, bakongera mu nkambi za Kongo. Ibyo bihe rero byose bagendaga babayeho ubuzima bubi, barapfuye, barishwe, abandi bararwara, abandi baribwa n'ibikoko na insectes zo mu mashyamba, abandi bajugunywa mu mazi, ndetse biruka bahunga bakiza ubuzima bwabo, na n'ubu bakaba bakiruka, intambara ntizirarangira. Abo bantu bose rero nibo twateganyirije ukwezi kwa 10 kugira ngo dufate umunsi mu kwezi kwa 10, kuko muri 90 byatangiye mu kwa 10 no mu nkambi 96 bitangira mu kwa 10. uko kwezi mbese tukugira symbole, tukagira ngo dufatemo umunsi umwe tuhagarare tubibuke, mbese duha icyubahiro ababiguyemo kandi twibuka n'abakibirimo, kugira ngo tugire icyo twabafasha tubiganireho, kandi twigisha abana bacu ko ibyo bintu bitagomba kongera kubaho, tukababwira ayo mateka bakayamenya. Uvuze ko kuva mu mwaka w'1994 kugeza ubu ngubu mu byizihije kabiri gusa. Kuki kuva icyo gihe cyose kugeza ubu ngubu mu byizihije kabiri gusa? Icyo gitekerezo cyo kugira ngo deja tubibuke abo baguye muri ayo mashyamba n'abakiyarimo, iyo projet yatangiye mu 2022. Mbere yaho nta muntu wari warabonye umwanya cyangwa warabonye uburyo buboneye bwo kugira ngo icyo gikorwa kibe cyabaho. Niyo mpamvu kuva tubitekereje rero tukagira uburyo bwo kubishyira mu bikorwa, bibaye bwa kabiri gusa. Ariko tuzabikomeza, ubu ni umushinga tutazongera kwibagirwa. None mwebwe mwibuka abo ngabo muri bande? Turi abanyarwanda. Iki gitekerezo twakigiranye n'abanyarwanda batari abo mu Bufaransa gusa, ariko ubu mu Bufaransa niho tumaze kubishyira mu bikorwa inshuro 2, ariko no mu bindi bihugu barabitekereza, nuko buriya batarabasha kwisuganya kugira ngo babe babikora. Mu Bufaransa rero twebwe twabashije kubishyira mu bikorwa inshuro ya 2. Igikorwa cyo kwibuka, hari ubutumwa mufite, ubutumwa mutanga ni ubuhe? Ubutumwa bwanyu murabuhande? Ubutumwa dutanga ni ukwibuka no kwibukiranya ibyabaye. Icyo ni ikintu kigomba guhoraho. Icya kabiri kikaba ari uguha icyubahiro ababiguyemo, abantu baguye muri ayo mahano, tugomba kubaha icyubahiro. Icya gatatu gukangurira abato batabibonye kumenya ayo mateka, kugira ngo bashobore kurwanya ibikorwa byose byatera ko ibihe nk'ibyo byakongera kubaho. Icya kane ni ugutekereza ku bari mu mashyamba kandi bahanganye buri munsi n'ubuzima bubi, badafite umutekano kubera yuko intambara zihorayo, ubwicanyi buhorayo, mbese bakigerwaho n'izo ngaruka ziremereye z'ubwicanyi. Ikindi cya nyuma kikaba ari ugukangurira abantu bashaka gufasha abari mu bihe bibi, ubu ngubu bakaba batekereza ikintu babakorera. Izo nizo ngingo, niyo message dutanga, nibwo butumwa dutanga, kandi tukabuha abanyarwanda bose. Aho ngaho mwahuriye mu Bufaransa, mwahuriye mu buhe mujyi? Hari abantu bangahe? Aho twahuriye twazengurutse imijyi 4. Twagenze kuva saa 4, twahagurutse saa 4:25, turangiza saa 8:30. Hagati aho twakoze ako nakwita agapoze, tuganiriza abatoya twari turi kumwe, batubaza ibibazo. Ibyo ni ukubera iki turi kugenda, tubabwira muri makeya histoire y'u Rwanda nuko iri compliqué, ntabwo byoroshye kuyumva, ariko twavuze mu magambo mbese abana bashobora kumva, kugira ngo bumve impamvu twahagurutse tukabagendesha ayo masaha yose. Abantu rero bari benshi, ntabwo nababaze, ariko mbese harimo abato, abakuru n'abana. Chantal Godiyo uri mu Bufaransa, ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'Ijwi ry'Amerika.
Uravugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika i Burundi, ako uhagarariye iki gihugu muri ONU aherutse gusaba ko ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu myaka yo 1972 bwakwemezwa nk'aho ari jenoside yakorewe abo mu bwoko bw'abahutu. Abantu batandukanye bakiriye nabo mu buryo butandukanye ibisabwa n'uhagarariye Uburundi mu muryango w'abibumbye ONU. Hari abashyigikiye ko ubwicanyi bwabaye icyo gihe muri 72 bwitwa jenoside, hakaba n'abandi batabishyigikiye. Iyi nkuru ku buryo burambuye reka tuyibaze mugenzi wacu Desire Hatungimana. Mu itangazo ryashizwe habona mu ndwi iheze n'ihuriro ry'abacitse ku icumu n'ababuza babo mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu mwaka w'1972 bavuga ko banezerejwe no kumva ko ubuserukira Burundi mw'ishiramwe mpuzamakungu ONU yasavye amakungu ko igihonyabwoko ryo kwemezwa n'amakungu. Ivyashikirijwe na ambasaderi Zephirin Maniratanga vyakiranywe umunezero mwinshi cyane n'abahurikiye muri iryo huriro nk'uko biri mu itangazo ryashizwe ku mukono na Frederic Nzeyimana arirongoye. Nzeyimana avuga ko ari intambwe ikomeye kubona ivyemejwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka y'u Burundi ku itariki 21 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 bija habona mu gihe leta yari yasabwe gushiraho itegeko rivyemeza ikica amatwi. Iryo huriro rimenyesha kandi ko ryandikiye akatari gake Perezida Ndayishimiye rimusaba kwemeza ihonyabwoko ryakorewe abahutu kugira abimenyeshe ishiramwe mpuzamakungu ONU. Iryo shirahamwe risigura ko mu Burundi hari ibimenyetso kuko hagaragara ibinogo rusangi vyatawemwe abagandaga 5,000 vyagaragajwe n'umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi CVR, ariko ko atigeze abishikiriza. Urongoye CVR Pierre Claver Ndayicariye nawe nyene afatiye ku bushakashatsi bakoze mu gihugu cyose aremeza ko mu Burundi habaye ihonyabwoko ry'abahutu hari mu nyigisho zerekana ahanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere hamwe n'ihonyabwoko bitegurwa. Izo nyigisho zari zigenewe abamenyesha makuru n'abakomiseri ba CV zabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega igenekezo rya 14 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021. Uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi, tukavuga ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu mu Burundi mu gihugu cyose. Ko bari mwishira hamwe ry'ababuza babo mu 72 mu Burundi, ijambo ryashikirijwe na ambasaderi w'u Burundi mu nama y'akanama ka ONU kajejwe agateka kazina muntu rije gukura agacerere kari kamaze imyaka 52. Abo basanga n'umunsi utazibagiranwa. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirizwa n'iryo huriro ko atashize mu ngiro ivy'inama nshingamateka na nkenguzamateka yari yemeje. Mu kiganiro kwa bamenyesha makuru n'abanyagihugu cabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru Intwari mu gisagara ca Bujumbura igenekezo rya 29 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021, Perezida Ndayishimiye yasiguye ko abarundi bose babuza babo mu bihe bitandukanye igihugu caciyemwo ku buryo atawoja ngaho yagiriza abandi. Hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo 72 ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta tacivuga. Hariho avuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki, none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi buca buvuga ko muzaka akamanyu reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko. Ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze. Charles Mukasi yigeze kurongora umugambwe w'abadasigana iprona mu kiganiro yahijwe rya Amerika kuri no wa mbere aremeza ko abahutu bapfuye mu 72 ariko ko abenshi muri bo bari bateguye ihonyabwoko ry'abatutsi. Nibyo ntawe uhakana ko abahutu bapfuye mu 72 kandi ntibari gutegerezwa gupfa. Niryo kosa Micombero yagize, mugabo Micombero ntawo muhora leta yiwe ko yahagaritse ihonyabwoko. Icyo tubanze tucumvikane ko Micombero yahagaritse rero umugambi wa ubu, nibaza ko ivyo atawo bimuhora. Mugabo ko yagize repression extrajudiciaire kandi procureur general yari yasabye ko bamuronderera bafata abari mu mugambi wo gutegura ihonyabwoko mbere ya mariste yasohotse imbere yabo. Iyo processus judiciaire yarapfuye, baca baja mu byo kuza ruvuga bati n'abahutu bateye aho kuvuga ko ari ubu yateye. Mushano Terence cegera c'urongo ishira hamwe ase genocide Cirimoso wewe aganira n'ijwi rya Amerika kuri no wa mbere ati kwemeza ko haba ihonyabwoko ry'abahutu mu Burundi ni kinyoma. Mu 1972 kwigendekerezo ya 29 ukwezi kwa 4 hagandaguwe abatutsi mbere gushika itariki 3 z'ukwezi kwa 5. Abahutu bapfuye mu nyuma. ONU nishireho umugwi mpuzamakungu wo gutohoza ukerekana neza abishwe n'ababishe.
ico kibazo c'ihonyabwoko kiracanishamwe abarundi kuko abahutu kugeza uno munsi bavuga ko bakorewe ihonyabwoko n'abatutsi, abatutsi nabo bakavuga ko aribo barikorewe n'abahutu. Itariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1948 niho ishirahamwe mpuzamakungu ONU yemeza amasezerano akinga kongera gahana ivyaha vy'ihonyabwoko, ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Uburundi bufite ikibazo cy'abakobwa bajya gucuruzwa muri Tanzania no kurongorerwayo ku ngufu nabo batazi. Ijwi ry'Amerika yabateguriye iyi nkuru yifashishije abakunzi bayo bari mu Burundi. Murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda. Naho atakintu cyabaye mu gihugu ndo bamwe baruca baguma bavuga nyine ngo ndiyimara ntibironyorohera gushikayo nyamurutana. Ayo marira n'agahinda n'ayabigeme b'abarundikazi baheruka kwirukanwa muri Tanzania bafatiwe mu nzira bajanwe n'ababagurisha ku bashaka kubagira abagore babo muri ico gihugu, bakurwa mu mihani wabo mu masaha y'ijoro buriko buraca. Ababagura babacisha mu nzira badashobora kumenya kugira ngo ntihagire uwotoroka asubira inyuma. Mbonimpaye Audrey, umukobwa afise imyaka yo hagati ya 17 na 19, ava muri komine Giharo intara ya Rutana. Numwe mu bakobwa abakunzi b'Ijwi ry'Amerika basanze mu ntara ya Makamba aharindiririye ko yosubizwa mu muryango wiwe kugira yisange mu buzima rimwo. Uko niko byatanguye. Haraje umugabo wa Tanzania bazanana n'uwundi wahaya Gitanga. Uwo muntu yaje avuga ati shaka umukobwa yoja kwimuga Tabora kurongorwa. Baca bamubwira ati rero muvyeyi twe twagomba umukobwa aja kurongorwa Tabora, ati ni twebwe tumukeneye. Mama baciramo amahera 5,000 by'amarundi ngo nagashimu. Ubwo buzima bwo kugurishwa nk'igitungwa yabusangiye na Nduwimana Yudesi, umukobwa w'imyaka 20 wo ku Rubaho mu Rutana. Imbere yo kuvanwa imuhira igihe c'isaha 10 z'ijoro bamujanye kurongorwa n'uwatazi mu gihugu ca Tanzania nakatakoze ngo yanke kugurishwa. Aje wacu bavugana na mama yuko bagomba umukobwa atwara kwimugwa. Mama nawe barayaga agize ngo nta kibazo. Jeje ntangura kwa mama cavuga ati nugenda ndazi ngo ntangora nuzogirirayo. Uwera batwaye bumva avuga ko ni yabashikana muri Tanzania ko umukobwa umwe ahabwa inka 15. Abo bigeme mu kubatwara nta bibaranga baba bafise. Ivyo biraheza bikababera ingorane mu nzira bacishwamo iyo bishitse bagahagarikwa n'inzego zijeje uruja n'uruza. Audrey na Yudesi barafunzwe imisi 4 mu gashi Tanzania kubera kutagira ibibaranga. Bo bibaza ko mu gihe uwabajanye afise ibimuranga ko nabo atakibazo bogira. Bimwe mu byo bahendeshwa nk'amaronko bakiri mu nzira n'impuzu bagurirwa n'ubatwaye, ibituma bataronka uko bahakana kubandanya urugendo kuko batoronka ibyo basubiza. Prosper Budunya n'umuvyeyi wo muri komine Kayogoro yatwawe abana biwe 2 haraheze imyaka 2. Ntiyamenye uko bagiye n'ababajanye. Mugashavu kenshi n'agahinda k'abana biwe arengerwa no kubona udo mu rutoki kuri muri urwo rudandazwa ariko ntahanwe. Urarira hanyuma ugahora none wogira gute? Rega umutekano uva mu gihugu. Rega naho mushikiriza ubutungane bwo acavuga ngo arambeshira bikabigeza birambabaza cyane. Ndengeje David, umuyobozi ajeje iterambere ry'ingo n'ikibano mu ntara ya Makamba, aremeza ko urwo rudandazwa rw'abigeme barubona yisunze abirukanwa bafatiwe Tanzania. Usanga bava mu miryango itifashe n'iy'abavyeyi batabanye neza. Kwa Nkurunziza Adelaide ni mu muryango murezi wakira abana birukanywe Tanzania, agakora no mu kigo Stamu gifasha abo bana. Natahura ibiriko biraba ku bigeme b'abarundikazi aravye urugero biriko. Turabona yuko haza nk'abana benshi barenze, usanga biraturengeye. Ejo haje abana 5, no munsi haje abana bashika hafi 10. Birababaje cyane nk'umuvyeyi. Uyu mugabo wo muri komine Mabanda w'imyaka irenga 40 abonye ababigeme uko niko yabwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndabibonye bino bintu by'aba bana binteye agahenda kiyeshi, ndavyitegereje nk'umuvyeyi navyaye. Byambabaje kubona igihugu cyacu abana bacu bahe bagenda Tanzania, aba bakobwa bacu bavino mu gihugu cy'u Burundi kuko usanga bagiye kubakana n'abatanzania. Iyo bashitse ari turumva ko bagira ibibazo biko. Niyongere Charlotte n'umukenyezi arongoye abandi ku mutumba Bikobe zone Gitara ya komine Mabanda. Uwo mutumba uba ku miryango
myinshi y'abimukira iva mu ntara zitandukanye z'igihugu. Kubwiwe n'agahinda ku bavyeyi kuko bigumye uko n'akazoza k'igihugu kogorana. Nukuri abo bantu barasambura ingo cyane gose baja kubaka n'abana bakabashingiza Tanzania babahaye amahera. Mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu bavuga ko bagerageza gukorana n'igihugu ca Tanzania biciye mu migwi y'ibyo bihugu ikurikirana ibibazo by'abantu bafatwa muri izo nzira bafatanije n'igisata caho nikijejwe ingenzi OIM. Abo bantu batagira ibyangombwa bagatahukanwa. Niyubahwe Ines Sonia ni umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Akabo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu ndetse bakagenda bafise n'ivyangombwa bibaranga icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero turatera kamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro umutekano ubutungane ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazera bafasha muri ico kintu. Abana babigeme bajanwa mu rudandazwa rwo kuja kurongorwa mu gihugu ca Tanzania abenshi bava mu ntara zihana urubibe n'ico gihugu ca Tanzania nka Rumonge, Makamba, Harutana, Ruyigi, Cankuzo na Muyinga. Inshuti bakunzi mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ijwi ry'Amerika tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Urukiko rukuru ejo rwatangiye kuburanisha urubanza rw'abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi bareganwa n'umunyamakuru Theoneste Nsengimana, umuyobozi w'ibinyamakuru umubavu.com na umubavu TV. Ubushinjacyaha bubarega guteza imidugararo mu gihugu. Eric Bagiruwubusa araduye inkuru irambuye. Akinjira mu cyumba cy'iburanisha, umucamanza mu rukiko rukuru yahise atangaza ko urubanza rugomba kuburanishirizwa mu muhezo. Yavuze ko hagomba kubanza iburanisha ry'ibanze kandi ko rireba bene urubanza gusa. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha yavuze ko hari ibyo urukiko rugomba kubanza kumvikanaho n'abaregwa gusa, ahategeka ko abandi bose basohoka. Ni urubanza rwiswe rwa Sylvain Sibomana na bagenzi be. Ni urubanza rwa rwitariwe n'abantu benshi biganjemo abayoboke b'ishyaka d'Alpha Umurinzi ry'umunyapolitiki Victoire Ingabire Umuhoza ritaremerwa mu mategeko y'u Rwanda, abavandimwe b'abaregwa, inzego bwite za leta, iz'umutekano zirimo izambaye impuzankano y'akazi n'izambaye gisivili ndetse n'itangazamakuru. Uyu muhezo wamaze byibura nk'amasaha 4. Iburanisha rirangiye, umunyamategeko Gatera Gashabana yabwiye ijwi ry'Amerika zimwe mu ngingo nkuru bibanzeho. Ku isonga hari ukubanza kugaragaza inzitizi yari yo yose ikabanza kuva mu nzira kugira ngo urubanza rutazadindira. Harimo nko gusuzuma niba urukiko rwaregewe rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza. Kubera mu munyamakuru Theoneste Nsengimana umwe rukumbi muri iri tsinda, Gashabana yatubwiye ko yasabye ko dosiye ye yatandukanywa n'iy'abayoboke ba d'Alpha Umurinzi. Nsengimana avuga ko urubanza nirutangira atazakenera umunyamategeko umwunganira. Gashabana avuga ko abayoboke ba d'Alpha Umurinzi nabo basabye ko habaho gutandukanya amadosiye kuko bareganwa n'uwitwa Josiane Ingabire, ubushinjacyaha buvuga ko yatorotse ubutabera. Mwiburanisha hagaragaye abagabo 8 n'umugore umwe rukumbi ureganwa n'iri tsinda, barangajwe imbere na Sylvain Sibomana ufatwa nka kizigenza w'itsinda. Ubushinjacyaha burega itsinda ryose ibyaha 4 birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Ku bayoboke ba d'Alpha Umurinzi, ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha bishingira ku mahugurwa bakoze yatangiye gutegurwa mu kwezi kwa 8 2021. Burega Sibomana ko yateguye bagenzi be abasaba kwitabira ayo mahugurwa mu rurimi rw'icyongereza biciye ku ikoranabuhanga. Buvuga ko ayo mahugurwa yari afite insanganyamatsiko yo kurwanya ubutegetsi bw'igitugu hadakoreshejwe imbaraga. Buvuga ko bahugurwaga n'umuzungukazi wari warihimbye izina rya Sandra, kandi ko n'abahugurwaga bari barihimbye amazina bagakora ku buryo nta ugaragara muri video. Ubushinjacyaha buvuga ko nyuma yo guhugurwa bari bafite imigambi yo gukangurira rubanda imyigaragambyo, kwanga ubutegetsi buriho, kutitabira gahunda za leta, kwanga gutanga imisoro cyane y'ubutaka n'ibindi. Bubarega ko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka bafunzwemo hari hateguwe kwizihiza umunsi wahariwe umunyapolitiki Ingabire Victoire uzwi nka Ingabire Day. Aha ubushinjacyaha bukavuga ko abawitabirira bagaruka ku mibare n'amazina yabo bavuga ko bicwa n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, abashimutwa, ababurirwa irengero n'abafungwa ku maherere. Ubushinjacyaha bukavuga ko bahuriraga mu matsinda atandukanye. Bugasobanura ko nk'iryiswe Operation Shirubwo budahungetwa ugahungeta, abaryitabiriye bari bagamije gukangurira abazunguzayi n'abamotari guhaguruka bagaharanira uburenganzira bwabo. Mu kivunge cy'abandi bafungwa bagenzi be, umwitegereje ku masura, mu ntambuko n'imyambarire, umunyamakuru Theoneste Nsengimana arakeye kandi arakomeye.
muri uru rubanza umuyobozi w'ikinyamakuru umubavu.com na umubavu TV online aregwa ko yemeye gutambutsa ku muyoboro wa YouTube umubavu TV online ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro ubushinjacyaha bumuregesha buvuga ko cyumvikanamo uwitwa Mireye avuga ko umuhanzi nyakwigendera Kizito Mihigo atiyahuye nk'uko byatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, ahubwo aribwo bwamuhitanye, ko Paul Rusesabagina na bagenzi be bafungiwe ubusa n'ibindi. Burega uyu munyamakuru kandi ko inzego z'umutekano zasanziwe mu rugo urutonde rw'abari batuye mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro hazwi nko muri Banyahe nk'ikimenyetso cy'uko bavukijwe uburenganzira ku mitungo yabo, bugasobanura ko uwabyumva wese bishobora kumutera ubwoba imvururu zikavuka. Umwanya yabyireguragaho yahakanaga ibyaha akavuga ko yafashwe agafungwa mu buryo bunyuranije n'amategeko. Sengimana avuga ko ibyo yakoze byari mu murongo w'itangazamakuru nk'umunyamakuru w'umwuga. Ku rwego rwa mbere bagitabwa muri yombi bamwe mu baregwa barimo Sylvain Sibomana bemeraga ibyayo mahugurwa bavuga ko bemera ibikorwa by'ibyaha gusa. Umunyamategeko ubunganira akavuga ko kwemera ibikorwa by'ibyaha ntaho bihura no kwemera ibyaha. Sibomana yemera ko yafashije mu migendekere myiza y'ayo mahugurwa aregwa gutegura. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo byose yabigirwagamo inama n'umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, iba ariko Ingabire akabihakana. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ntekereza ko icyambere cyo nta mahugurwa yo gukuraho ubutegetsi yigeze akorwa. Icya kabiri ntekereza ko ubushinjacyaha iyo babo bitekereza gutyo ko buba bwarambajije, kuko ubushinjacyaha ntibwigeze bugira icyo bimbaza kuri iyo dosiye, ko ntabwo ibyo bintu ari byo. Icyo namaze kubona iyo hari dosiye aho izina ryanjye rizamo, abantu benshi kugira ngo bahe uburemere n'abashaka gukururiramo izina ryanjye, ariko kenshi nyine bagasanga na biriya babiremereje ko hazamo izina ryanjye, ariko mu by'ukuri ntawe wigeze akora inama yo gukuraho ubutegetsi. Umucamanza akazatangaza umurongo uhamye kuri uru rubanza ku itariki ya 25 z'uku kwezi niba nta gihindutse. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.